video mone warda kavuga yuko wamwandikiye umusaba akubere umuvixen video ega nkuko nabivuze je l'ai fait naramwandikiye muga yishuye na message yabonye none bigenda gutuma umwandike message amabwiye ko atayabonye nivyo kumubaza rero hapana je ndashaka kumenya uzo mutumire umubazi iyo question wiyumvire gute kurondera mona warda hagaze neza nkuko mubibona ariko hagiye kudraga uri bigenza gute shaka dagudrage nta kibazo bibaye ngombwa urabikora les gars elle me fait des avances indirectement Isaac TV oh. Hello abakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye mumeze neza je meze neza cyane ndashima n'ukuri so nko mubona kuri micro muri kumwe na Shanice Delicia behind camera ni Juma Jokes no musi rero ndi kumwe no invité ego bon hinge nyine baramutse yidondore ego mumenye ndatwa menshi basanzwe bamuzi kandi akuramutse ngo witwa Shaninde Delicia atari ni Araflo Koanzi aka the raincoat aka Godson aka Rio the Flow amazina yose none ndashaka kumenya izina Araflo hawe n'abavyeyi biwe rimeze n'ijyahe Riche Florent Riche Florent Karimunda igikirundi ni Karimunda Riche Florent okay nawe witwa nde ushaka mvuge yose nyambajije nande ngamba turabazanya rero hari kibazo nta kibazo no mbwira none Jenny nitwa amazina hawe n'abavyeyi Kabanga Shanice Delicia okay nego délicieux delicieuse Araflo uraberewe cyane gose merci nawe oyaje birasanzwe nanje birasanzwe Araflo ndashaka kwibariza akantu gato iyi shapure wambaye urazi kuyivuga kuyisoma mwaramutse Maria shanda bizi cyane vraiment none shapure yose avuga mwaramutse Maria non ni un exemple nyombajije none ni exemple nago exemple yo kwereka ko ndayizi nzi kuyisoma ndi umukatolike kandi pratika apana katolika wo ku donc théorie oya catholique pratiquant Araflo hari umuntu yanomye ngo nze kubaza Araflo yayize ninde uyo muntu umufana wawe yitwa nde Bamso okay sawa yambwiye ndakubaza Araflo yize amba afise amashuri afise amashuranga gute afise amashuri yize amashuranga nize okay bon ni juste nize université kugera muri habita gute mon université si na je vais pas parvenir à yo gusoma igitabo mbwa ni licence économie juste ça okay Araflo ndashaka kwibariza akabazo kawe nyine ni kamwe gusa urisuye oya muri no mwaya okay Araflo gatije ku ndirimbo ya B-Face mwe yaririmbye ngo umva indirimbo muri mu ndirimbo yiwe Insolite yaririmbye avuga ngo umusore umwana w'umuhungu ukiza imyaka 30 akiba kwa nyina Araflo ico kintu uvyakira gute bibaho kandi birashika ni vyiza cyane ça dépend bibana n'umuntu Araflo cyabana n'abavyeyi biwe yego ntarakwiza imyaka 30 mu Rwanda nari dabana nande ntavyo nakubwiye ko bishobora gushika mugabo ça dépend jewe ngaha naje ni bon no bivuga ko natanguye gushasha en fait nari ndi mu Rwanda narapanze imyaka 6 ans je crois 5 ans ndibana muga ubu nkuko nabivuze natanguye gushasha donc très bientôt Araflo afise umwana wapi nta mwana afise wapi okay basi Araflo apanga kuzogira mariage gari nawe ngiye nta kibazo vuba ariko imbarije nka ku kamera twatavye ni peut-être une déclaration oui voilà gute reka kuneza abantu
Owe ndafise akabazo mbega arafundisha kumubaza Alfred why kwirika kunda kunyoteza abafansi be mu muziki asohora indirimbo yizigiye kinini kubera iki nuko ndisire n'akazi kanje nje sinkora hit song y'ukwezi canke ya semaine niyo mpamvu shaka kuza mbaba doki nyotereza abafana nkuko babivuze ni strategie wanje nivyo nkunda fait okay yeah Alfred hariyo interview ndabonye akoze kuri Siren Vibes uvuga ibintu vya Mona Warda so kandi naho mbona umenga Mona Warda yakwishuye Alfred bimeze gute byatanguye gute nibiki n'umugenzi mugabo nabonye umenga hari ibintu wavuze ko wamwandikiye ngo message ngo akubere yego narabivuze kandi yavyishuye okay ndashaka abakunzi ba Isaac TV nabo babimenye byagenze gute wamwandikiye je ivyo numvise kandi nabonye wabibonye okay nabonye kuri Imperative video Mona Warda kavuga yuko wamwandikiye umusaba akubere vixen video ubwa mbere wavuze ko wayibonye wayibonye wowe wakoze interview kuri Siren Vibes TV je nabonye iyo Mona yakwishuye donc ibiri en tout cas narakoze émission warayibonye yarakoze video warayibonye shako kutavyinshura rero mbo biri kuri social media ndibaza burya je ndashaka umuco uvuye kwa Alfred gute kuko nahani ni gituma nakugiye tuganira umunsi nivyo byarimwe cyane gose ndashaka umbwirire Alfred ega nkuko nabivuze je l'ai fait naramwandikiye muga yishuye na message yabonye none bigenda gute umwandike message amabwiye ko atayabonye nivyo kumubaza rero hapana je ndashaka Alfred bya uzo mutumire umubazi iyo question sawa barandongeze ndashaka kumenya Alfred wiyumvire gute kurondera Mona Warda yari umustar yari ni premier de film diva kintu nk'icyo première deuxième je crois nicyo cya mbere cyatumye ndamurondera yari umustar kandi ahagaze neza nkuko mubibona none Alfred ko mbona umenga Mona Warda mukwishura wowe umenga bishizemo inzigo kandi we ndiko ndarabajya interview wakoze kuri Siren Vibes TV nawe umenga nta nzigo irimwo wowe wavyakiriye gute ege kibazo sindi Mona Warda uzomwevite Mona uzomwevise Mona wowe wavyakiriye gute basi wewe bo jewe simple bon ndumuntu nahura cyane no je crois que ibibazo byanje no kubivuga ariko ntaje Alfred guys ku bintu nyene bijanye no muziki Alfred uri kuraraba nk'abantu baba nk'umuntu muri legend vraiment ndakwemera cyane gose abantu baba legend nemera Alfred ndumuntu muri legend ndumu young legend sawa basi muri legend ni Fizo muri legend ni Kidumu yende umuyanga narinze okay Alfred ni cyaki ntubona kibuze cyane mu muziki ndundi bira ngo ushobora gutera imbere ungane n'ibindi basi urukundo nakindi na solidarity harurumva urukundo solidarité n'urukundo byose bigaze ku rukundo okay basi ubona aho kogwe kugira ngo dukundane mukundane gute narabuze baririmbye mukundane barahari mugasi bose nico kibazo kandi nabura bose baririmbye usanga udakunda cyane bon tuvugisha ukuri na muririmbyi numwe wo mu Burundi ntanga wanka yego nukuri hari abantu bavuga yuko bakurunkiye nka link y'intuze y'indirimbo yabo ashaka kurungikira ugacisha kuri statut ukabloka abandi bantu bose kayisigara ibona wenyene Alfred ivyo bintu we cyana koza babikora gute navyonze nukuri navyonze vraiment mvugisha ukuri navyonze nyene umukiristo nubaha Imana navyonze ivyo bintu Aisha from keshi mugatonda rakunda gushaka ko du statut yandika ikintu cya mbere nkunda mu buzima no gusenga Alfred basi muri generation shashe kwiraza abana ko baraza neza sinzi ko nawe urimo wambwiye mu legend no okay bon nicaye ikintu basi ubona bazoshika ko peut-être ko abandi batashoboye gushika ko dufate nka bafizo bandi nicaye ikintu ubona basi ko bavuga bana kuri ko iraza neza generation nicaye ikintu wowe ubona bazo
basigishasha babazanye mu muziki bon nta gishasha ni bijya nyene twakoze natwe ahubwo bon reka mbivuge mu Kiswahili. Unajua siku hizi piko style mpya, piko style nyingi za mpya, alio ma afrobeat, alio ma bon ni en fait bivana ni style ni style y'indirimbo na technologie ego niyo chance bafise technology hariyo ma social media abantu bashobora gupostinga indirimbo ahantu hose, Instagram, Facebook, tu vois. Twe iyo chance na twaronse kera ego nico kintu bon niyo avantage bafise ego. Okay, ndashaka kumenya niye strategy akoresha ko imiziki we vraiment nko bivuze urimba imiziki idapfa niya strategy ukoresha cyane ibintu biri muri jewe, ni ibintu muri mu maraso, ni indirimbo nziza, ni gukora indirimbo nziza gusa. Akora bro asikavuga ko abaririmbyi b'abarundi ngo bafise uburozi bwinshi cyane. Bon si ça dépend, je ivyo bintu navyo nemera ariko mu nyabisha kuri nibaza ko neje nimera Imana no ari umurozi aruta Imana n'umurozi rero sasa niyo ahubwo nubwo burozi bwa mbere mu bitana habi gusa mauvais esprit na saint esprit. Voilà. Kanize ni yahe tandukaniro riri hagati ya management na label? Management na label ego bashobora kuba ufise management sans être muri label ego. Management ni bon par exemple uwo manager wanje wewe abantu n'ubikorere rabikorere ku manager wa ushaka kuba manager wanje ego kweli bien vrai cyo ufise chance kona ka manager kazuye kama reka mvuge merci ego bon par exemple nkuko nabivuze ushobora kuba manager wanje ukaba ufise nk'abafise par exemple ubundi nka babita gute ni agent marketing tufate nk'ivyo par exemple ni nka sponsor bon sponsor tout ça biri muri management. Lebo ni nka association ni sio association ni nka association en quelque sorte muga bon il est distingue ukuntu je sais pas comment l'expliquer mugabo ariyo différence nkuko bivuze ariyo différence ya management na lebo ni label si zingene ndabivuze bon si juve baragira commentaire hasi. Okay, abandi barabandanya yep. Arafunda ndashaka abantu nk'abafans bawe twitege ikindi gikorwa cawe cyashagyaje vuba vraiment nko muri 2 ou 3 semaines. Okay yego bigyo ndirimbo twitege kwiki izuba indirimbo imeze gute yatari comme d'hab kwa mututangaje yego kabisa wa wundi nyene ukuba muri 2006 igena natanguye. Okay, arafite tubere nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cacu ndashaka ndakoze twihora shaka tuvuye mu by'umuziki cyo mu busanzwe. Arafite nuwahe mukobwa nayo yoba ameze gute naho yoba ari mwiza gute ari sexy gute arafite upfa mukunze umukobwa ameze gute Kisoro mandandura kenyezi makwakwa bishatse kuvuga mais mauvaise caractère mauvaise caractère en général. Okay, mauvaise caractère bishatse kuvuga myambaro yambara gute ibintu biri tu vois wavuze ngo kuba sexy so kwambara ama mini skirt no ni nkene wajanisha imuzu juste ça ni style yo mu mutwe make up tu vois nuko ni mauvaise caractère ni ivyo nakubwiye kwifata nabi impoli umuntu atubaha abantu abandi nivyo nkuko babivuga mu Kiswahili ngo mwanamke uzuri wa mwanamke sio urembo ni tabia.
manu uramusigurira sawa tubaza kusigurira je Alfred ko ndamuraba n'umuntu ari calme cyane vraiment gentleman kabisa yipowe nyine Alfred hagiye ugiye kudraga hore bigenza gute shaka ndabivuga shaka ndagudrage nta kibazo bibaye ngombwa urabikora les gars elle me fait des avances indirectement. Bon ni stratégie sino bivuga sino bivugira nga ni na secret yuanje bose muze kuja kudraga umukobwa ka hego kubutera indobo wavyakiriye gute bisanzwe urataha ukajya shamugani pare ko none ndakubaze ari umuntu akundwa na bose oya nta muntu akundwa na bose nuko nta n'ikindi kintu zubizayo sezera abakunzi ba Isaac TV na menda gushimira ku mwanya abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Araflow abakunzi ba Shanisa ni Delicia delicieuse turabakunda mubandanye mudusapotinga nimwibagire kugira sabone apana subscribe subscribe mbasi mu gifaransa to turabafaransa sabone kuri YouTube yanje iwanje ni Araflow the Raincoat no kuri Isaac TV. Okay, no office YouTube. Oh yeah. Okay. Araflow nk'umuririmbyi abantu benshi bakunda cyane ushobora kutugirira akapera kugira ngo abantu bibaze ko nazanye copy ya Araflow ntazanye Araflow wa vrai. Ngo ndi copy. Oh yeah. Ubemeze. Na copy fils je suis unique à mon genre. Bashaki ndirimbo Rosalina Ego Rosalina care about you care about you so nani Lisa my heart go boom boom on the low on the low on the low on the low hey wow. Merci beaucoup. Non, la cause merci. Imani waezagire. Okay. Nianza byose yavuze yabihejeje. Ciao ndakunda cyane. Isaac TV. Oh.